bagira kahise. Hello guys, nibaze ko meze neza aho muherereye hose abakunzi ba Twasi Shop Ministry. Nkuko mubibona uno munsi ni ku munsi wa gatandatu, ibintu vyahindutse, tugiye kugira weekend gatoyi kugira ngo turuhurire mu mutwe, twongera tuvugana ku bijanye n'ibikorwa tugiye gutangura ku munsi wa mbere. Mubane nacu rero aho muri hose mugiye kugira subscribe bivaye na telefone yawe ukuntu ikwereka, rero mujane nacu aho tugiye hose. Hello guys, nibaze ko meze neza muherereye hose abakunzi bacu, nkuko twabibabwiye kuva tugihaguruka aho twari tugiye muri weekend ifo yuko dushira ubwenge bugiye kuko twari tumaze iminsi turiko turakora. Nkuko mubona kuri micro ni Joe Mabine, mwari mumenyereye turi kumwe na mugenzi wanje Speedo, ariko no munsi ntahari, no munsi nikoranye jenyene kandi rero ndazi hazoba kantu rindira niyagaruka. Hama nkuko bibona ndi kumwe na Amerike n'ishindi badahiryo zina bamuziko uyu wewe aho tugiye tega kuba turi kumwe dushaka kumusiga kuko araturuhura adukorera ibintu byiza cyane. Reka tumusabe aramutse abakunzi bacu. Esaye narabukije abantu bose bari kubatubona kuri uwo munsi wa weekend, no kuvuga uko tumeze bien. Sisa nakabaya ndibaje. Oya, twese tumeze neza kandi urabona amadodo n'ibinyobwa ndibaza ko bimeze neza. Ndibaza ko n'ibiribwa byababiza sinigara manu mekije. Mu mwanya biraza urabibona. Mwanya biraza urabibona. Murakoze cyane gose. Yego rero ibintu bimeze neza murabe cyo muvuga ko wari wowe wese yazayibonye. Je nibaza yuko no munsi ari weekend yatanguye kwisi yose no munsi. Kandi irifo yuko dutangura weekend neza kuko twari tumaze indwi dukora tugasubiza ubwenge ku gihe tukaruhuka. Yes. Kandi muko kuruhuka tuba dutegura n'ibikorwa tugiye gukora mu ndwi itangura. Yes. No muri ko kuruhuka harimo na music live. Niyo mpamvu mvuga ati aho turi hose ndetse kuba turi kumwe kuko udukora ibintu by'amateka mu isanzwe iyo ukora futa gitari ku ruhande rwanje amapara ndajoherwa cyane. Yanaje ndaruhuka. Ukivuza neza kandi mu buhinga buhanitse atari bya bose ndetse n'indimbo zawe. Yabaye. Hama abakunzi ba Twasi Shop Ministry, nibaze yuko aho muri hose muguma mudukurikirana, mugumane natwe umwanya wose. Ikiganiro tugiye gukorera hano ni cha weekend murabizi yuko ku bantu benshi ari idasanzwe, ni umwanya wo kuruhuka, ni umwanya wo gusangira n'abagenzi, nimbura umufasoni cyangwa umupapa, ni umwanya wo gusangira n'umuryango kuko iyindi misi yose uwo mazi misi uri ku kazi. Ubu rero ni wo mwanya natwe turose wo gusangira, nubwo mubona tutakwiye twese. Mugenzanyi Speedo ntabwo ahari, ariko ndizera ko ikindi gihe tuzoba turi kumwe. Hama niriwe ndarandira reka ndakubaze Rastaman, mbega wewe nk'umuntu kwanza we uri n'umuntu wo hambere kuko numvise n'imyaka ufise simike cyane, weekend uyifata nk'iki? Weekend nifata y'ikintu kitanasanzwe kugira weekend isigura abantu babakundana bashobora guhura bakajya bakanywa bagasangira bagatembera visite ahakenewe hose. Ariko urwo rukundo nuko abantu bakundana n'Imana. Uno munsi weekend usanga abantu benshi basambana, usanga abantu benshi bakora ibiriya. Usanzwe urumva hari abafata weekend kutariho. Ubwo urwo rukundo twe tuba turiko dusigura urukundo rw'abantu bafataniye ikigongo, bafataniye ivyiyumviro, bafise icyo bapfana. Samedi dimanche ni umunsi w'akaruhuko, abantu baba barakoze, natwe twarakoze iminsi myinshi cyane rwose. Nuko ko samedi dimanche ari umunsi abantu bashobora kwibohora, umunsi abantu bashobora gutembera ahantu hatandukanye bakaraba ibintu biriya. Mbega turavye ukuntu weekend ubu abantu bayifatamo cyangwa ukuntu benshi boba bafata akaruhuko, niko na kera byahoze? Oya, aho kera weekend abantu bararuhuka kuko nako nabisigura, ariko uri kuraraba muri no minsi igihe tugezemo usanga weekend abantu baruha kandi bategeza kuruhuka. Urumva dufate yuko ubu weekend ya kino gihe abantu benshi hariho abataja mu mwanya wo kuruhuka ahubwo baguma bakora. Oya si gukora umva bananiwa cyane
baranywa cyane abandi bagasabana barari oya ibintu byose urabivuga uko ibintu abandi biri bagasambana cyane umva ngo niwo munsi urekuriwe ibyaha byose ariko siko tugutegeka kugera urumva wisanzwe ugende kwari kuvuga yuko ari abantu baba nakubwiye ari imiryango ari abantu baba bakundana abantu baba bumvikana abantu baba bakumburanye bashobora kuvuga ati wigende ni uguhurira ahantu tujye tunywe tuganire inkumbu zihere urumva nuko kuntu kuruha urumva hari abaruha mu buryo butandukanye kuruha n'uburyo butandukanye kandi hariho abaruha mu buryo atari ubwo gushakisha amafaranga ahubwo ari uburyo bonyene bariko barinezereza mu bintu kandi bitari vyiza nk'ubu nka je ndashobora kuririmba ahantu mu porte kino urabona hondi aririmba nkarakimemba ariko ndatora hano hose abikintu nakimwe mugabo je ku ruhande rw'uwanje ndiko ndahimbaza iyo weekend ndiko nduzuza ibijanye na weekend. Okay, ama tutariwe turaja kure urashobora kuducishiza akantu gatoyi kugira ngo natwe tutangure weekend nyene nkuko twayitanguye ibandanye turi muri mood. Je nivyo by'iwanje n'ubu Rwanda kuvuga indirimbo ijanye n'urukundo ariko urwo rukundo nakubwiye si urukundo rwo kwiruhisha ni urukundo rwo kuryoherwa urukundo rwo kuruhuka mu mutwe. Yes sir. Turimo ukubura urukundo kundane intambara zidahera ukubura urukundo kundano iyo kundane barundi kundane wewe utunze bakene kundane wewe hanze uribuka bashonje kunda oyiyo kundane barundi kundane reka wikundirako kundane barundi kundane fasha abakene kundane barundi kundane barundi kundane aco watanze kumana ukwigukunda kunda oyiyo kundane turi bamwe kundane barundi ya urumva indirimbo niko ndavuga ndavuga ndi mukundane niko mwumva yuko nasobanuye abatunze bibuka abakene abahazi bibuka abashonje ubwo niko rukundo twebwe tuba turiko turavuga kwa raporo y'izindi nkundo ni nyinshi twebwe tuvuga ibijyanye na peace and love amahoro n'urukundo. Yes birumvikana kandi kugira ngo ushobore gukunda mugenzi wawe ntibisaba yuko uba ufise ibintu byinshi kuko baravuga ngo urusato rw'imbaraga sarifika batanu urumva urashobora kuba ufise bike ufungura ariko ukabona mugenzi wawe ntiyafungura ukamuhamagara ati ngo tubisangire kandi uwo munsi nyimba inzara ari kumwica aho nyene ubu murabuye ntabagifungura aba Amerika ndashobora kubaza akabazo kamwe mbega kuva utanguye gukorana na Twasiso Community ni iki umaze kuzungukira canke ubona ibintu biriko bigenda gute ubona biriko bigenda neza cyane hama Amerika nashaka kubaza ati mbega kuva utanguye gukorana na Twasiso Community ni iki umaze kungukira canke ubona biriko bigenda neza biriko bigenda gute aho biragoye kubera Twasiso Community
yaranyizeye yabonye bigomba guhindura ubuzima bw'iwacu. Okay, ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera ngo niko kwadukugisha. Umva tufate yuko bikiri mu ntango ariko kugure ibintu bigiye kumera neza mu bantu gitoshye. Sinubwo hari ibintu birahinduka mu bijyanye n'ubuzima bw'iwanje, ariko nizere yuko ari kigiye guhinduka ejo cyangwa ejo hejuru. Mbega mu mwuga wawe wo kuririmba nka Rastaman uririmba reggae, ni izihe challenge uhura nazo mu buzima? Genda vuba ari ibintu byinshi ndahura cyane ubona bitanezereza bijyanye n'imibereho y'abantu, bijyanye na sosiyete, hariho ibijyanye n'abana bari mu ibarabara, n'ibijyanye n'abantu bari mu bitaro, hari n'ibijyanye n'abantu bari mu mabohero. Ibyo bintu rero birakunda kubaza mu mutwe kubera nabo babishaka ibintu bishika. Ibintu ndafise umubabaro munini ku bantu baba bamerewe nabi kandi abamerewe neza ari benshi. Mbega woshobora kutubwira nk'ikintu kimwe cakubabaje mu mwuga wawe wo kuririmba n'ikindi kintu kimwe cakuryoheye? Umva kiruta ibindi uvuga ati ibi kisi nzocibagira. Urakoze cyane rwose. Nafise indirimbo y'Abanyoro yanangure gucangera. Indirimbo yampaye amateka nibaza One Voice yose kubera bayivuza ahantu hose. Rero iyo ndirimbo no kuba yampaye amateka kubera message yayo ni message isanzwe. Awundi muntu ngamuntu ndacha kuririmba message indirimbo ngira ngo umuntu ashobore kurira. Message y'intimba y'Abanyoro hari abantu benshi yama yakoze ko bakarira. Bari ku ndirimbo yarandyohe cyane rwose, kandi yarampaye amateka atarasanzwe. Nubwo ko no munsi hari abisi ikibazo cya Putin genda cyose none kubera iyo ndirimbo kubera iyo ndirimbo message yayo iratuma abantu bagira romoro bakavuga ati uyu muntu ugoma ni ugufasha. Nicyo gituma cyane kubera waririmbye niho na taasisi of ministry yaboneye irabona ibikorwa byanjye iravuga ati ngo uyu muntu ugoma ni ugufasha. Rero baje yuko namushimira cyane kubera ngo ko yatoye ikibazo. Okay, hama icyakubabaje naco? Icyakubabaje naco ni ubutumwa dutanga n'ibikorwa twaba twarakoze kuva guhera kuri 2005, 2006, 2007 tuba muri kuzina byo 2005. Nakoze ibikorwa bidasanzwe kuri biraro byo gusibura amabarabara mu musozi wacu. Ibintu byagaragaye cyane ku muntu yoba atabyumva yoshaka kuraba indirimbo bijyanye n'ubumwe bw'abarundi. Igenda ubumwe noba naririmba indirimbo y'ubumwe bw'abarundi, indirimbo novuga ko idasanzwe yoroshye guteguye ndirimbo kuri televiziyo y'igihugu. Ubwo kubona igihugu itaranibuka urumva ibyo byambabaza, ariko nibaza yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bazonibuka kubera birateye agahinda kubona indirimbo y'igihugu ishobora kuririmbwa n'umukuru bari hari n'abandi bose ariho bari mugade sinshobora kugaragara mu masanamu kandi njyewe nayiririmbye. Ucumengo si iwanje, ucumengo ni abandi bantu. Eko je nasaba kugira ngo umubabaro uhere, iyo ndirimbo mutariki hamwe igeze nanje ngaragare mu bijyanye n'ubumwe abarundi bakoze. Urumva iyo ndirimbo yararirimbye haca ubundi umuntu ayiyitirira? Oya no nawayitiriye. Umva barayivuza? Nawayitiriye barayivuza n'agahembo bakaronka, ariko kubera kakarenganyo kakiri ngaha mu gihugu cyane n'ahandi hose muri Afrika usanga abandi aribo bariko barakamisha iyo ndirimbo ego bakayikamisha ko nta kuntu boyivuza au niveau international, au niveau y'igihugu ngo nanje atariho ndariko ndayiririmba. None umva yo bari yandi yo bari y'umuyaga niyo wanje urumva rero biba bisaba yuko wewe nyene wayiririmbye
abari ugaragara uri kwaririmba ujya musinye ya koze Babylone nico gituma mpora ndirimba nti Rastamani arubaka Babylone nawe akabomora aho narakoze ibikorwa by'igihugu kandi bidasanzwe umugabo hariho abandi bantu bakamisha ibyo bikorwa byanje ibyo bintu byo gukamisha ibikorwa by'abandi nibaze yuko bibaye ngombwa byohera nyakubaho yogerageze ibyo bikorwa byo gukamisha abandi byohera umwese agakamisha ubwenge bwiwe n'ibyumviro byiwe n'umwuga wiwe. ndibaza mwumvise yuko ikintu cyambere cyamuryoheye nuko indirimbo yiwe yise intimba y'abanyororo yatumye amenyekana cyane bigatuma mbere naho yoba afashe urugendo adashobora kuriha bisi icyamubabaje nacyo murumva ko ari indirimbo yaririmbye y'ubumwe bw'abarundi ariko mu gihe kwiyo tariki igeze y'ubumwe bw'abarundi atari wagaragara ariko arayiririmba ariko arayivuza kandi nawe ari we uri gushikiye ndazi ko byo kubabaza ukurumva abandi bararonka agahembo bakoresheje ibyumviro byiwe umva nyene umuntu mu buzima agenda ahura n'ikintu ciza kimuryohera n'ikindi kintu kibi kimubabaza mu buzima niko bimeze. Reka tumusabe aducishirize ko iyo ndirimbo yo ku munsi w'Abarundi kuko hariho benshi ndazi batayizi kandi na tuganje ntayizi. No barayizi ahubwo kubera kujya kuntu ajya kuri tewe nibazi ko ari gwanje babona abantu benshi abo ndimba ndimbere mugabo ntibumva yuko ari gwanje. Okay Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu twibagire kahise kabi Abarundi mwese mukundi igihugu tsimbataza ubumwe twibagira kahise matungwa mukoni ibitsina wariyo mvoyo tuma twinubana tugira ubumwe dukundane twibagire kahise kabi ubumwe tubutsimbataze Wakasore Louis yarabivuze aranatako arabizira atari ubumwe mu gihugu umuworurama duhariranire dusaba n'igigo twubake igihugu ari ubumwe mu gihugu umuworurama urumva yuko ahantu hari ubumwe umuworumwa urumva yuko ubu yaba hari tuba dufite ingorane z'ibintu bijyanye n'igihugu ubu ntituba turi ngaha ikirundi kiragoye ni ukuvuga yuko ahari ubumwe mu gihugu umuworumwa ni ukuvuga yuko umuntu azawugenda amasaha yose akagenda aho ashaka hose ku mwanya ashakiye atamuntu amuhataka atamuntu amufasha haba hari sekirite ikwiye uko murakoze. Reka umwanya dufate akanya twifuriza abakende abariko bakurikirana abakunzi ba Fashion Ministry rero mu kwifuriza weekend sukundi nuko Amerike ashobora kugakora akaririmbo kamwe mu ndimbo ziwe nyina cyayimenya ndazi ko afise nyinshi suggestion n'umutono Yaman Fisika n'abagaragu inka zimaze gushira yawe bose baranyaga akamaniwe n'inshuti narogereje atwa nageremani yawe hamwe na Diyodone utarira utaraca shorewe n'ihene yawe n'indembo ku rutugu nafunzwe nkiri muto none karakaje imvi gasore twaganaga yawe
bose babyaye kane napfuye narasaje zigiye kane era unja mu buroko yawe sinzi ko nzovayo yasemeranya jange muriye ukubitanya amaso yawe habura uwuhozundi yasedamubarira yasemeraniya yamani endo shakira hadi yawe jeho ndawurezemo akagwa narahevye nimusisi nkiraba nitungiwe n'amazi yawe n'umugari udasongoroye arabakondane arabaperembeni n'abavuze magabo yawe n'abakatiwe zero gasore mukiri bato irinde gucumura ucumura n'ibiti yawe bijana mu buruko wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho po mulipo utapatoka na mimi nilipatoka jamani. Arakoze cyane ndibaza numvise indirimbo yiwe byaza ntihenze iyo niyo wise indimbabanye indirimbo yampaye amateka cyane bavuga yuko atana agaciro n'uyiha. Okay, hama turashimiye mwese mwariko muradukurikirana nibaze ko mumeze neza kandi mwaryohewe nimutangure kugira subscribe like share comment kugira ngo bandanye bigenda neza kane era unja mu buroko yawe sinzi ko nzovayo yasemeraniya jange muriye